umukobwa mwavuze okay ndabishurira ivyo waberewe twabiretse sawa hajya bavuze ngo abakobwa ngo yagutobora ingodo mwebwe muza kudufrapa najya amastile rero ari amastile ni atuma nabo bacagira iki kiba kugira ubwe wa diaspora ingene vyari ngo diaspora muri he kamata bogari mugire mariage en fait cyane hari umugenzi karambwira kareti burya imyaka ntikonta urumva umva ni ikintu uteza kwitegurira avant tout ntukangwe n'imyaka ufise canke iki so duko twakundanye by'ukuri yaba mu diaspora yaba umuzungu twikundaniye mwibi bihe muri mwe mwese ko muri bari sikase ibi bihe n'urukundo tu ugura vyumva neza ko akeneye mu diaspora wavyumvise kandi bakunze mu Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikro kundo Ange Mission ko mubibona hama ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro tuyage n'abaririmbyi bakaze cyane abaririmbyi bafite ibintu biryoshe muri iyi minsi hakaba harimo kandi n'umu DJ umwe akaba n'umuririmbyi ari byose biranaducanga kuko ivyo tumusangamo byose aba atavyorosha reka rero tubakire tuyage cyane ku ndirimbo yabo niyo shaka no musiko tuyaga amajambo arimwo no kurusha n'ibindi vyabo reka mbanze ndabakira Philbyte yes karibu muri Magic TV urakoze cyane ubuye ndabizi ko dashaka kumara 2 mois Philbyte tutamurondera muri Magic TV cyane tutamuvuze Philbyte yamayashuhiwe sana so easy karibu muri Magic murakoze cyane ni ryambere nshyize muri Magic TV meze neza mu mwisanzura pana sanzwe nayo urabibona bon nukuntu yicaye bakunze wa Magic niwe yabidusavye anje mubona none ari muri ababire twavuga ko wuzuye bujombe wuzuye ndashuye yase nuko yicara ku ntebe so karibu sana mwese muri Magic TV murakoze cyane abadaga felicitation ku gikorwa cyanyu mufise ciza cyane merci beaucoup so ni indirimbo shasha bafise ababi indirimbo yanyu nalifuje uno musiko ko twoyaga kuvyerekeye amaparole arimo ego mugitangura hari ukuntu muririmba donc mwamuko muraririmba ibintu abadada ba ville ibintu nk'ivyo by'abadada ba ville kandi mengo mko murabaprisi ego apana bisanzwe ariko ukaza wumva iza cyo yinjira umukobwa aramaze kugutobora ngo ingodo yindi tikaze kuja vile tangura kuturyosha tuvuga nabi vyaje bon sukubavuga nabi gusa ni mu yantumbero yo gutanga content ibintu nyene bihurikiye mu gisagara ego murabadada ba bien mugabo ntibibuza yuko mwoba mufise utunenge twange ego mwera ndakwisaba ego cyane cyane urumva mwe murera oya natwe turi bababire natwe turi muri bababire uzenye turimo urumva ko n'ababire ari abantu nyene baba target y'aba diaspora twashikaye reka cyo tugenda arakandi kantu muvuga ibintu ni soble ngo barakenye ngo ariko baguma baberewe sasa iyo system turabiswi hari mu gisagara Philbyte je mbwira bababire mu cancane muri entertainment umubire ntumenye ivyo akora mugaba yaberewe ni yahe mukoresha twebwe basi dutobora ingodo zanyu hasi zaba yafise hama mwebwe bahungu bajya tubona badakora mugabo bakaguma baberewe Maria kenshi iyo bari antene nabwira uzoba mu boss utibigenda gute hajya kuba mu boss d'abord ni mu mutwe banza kwanza kushira mu mutwe ko ngiye kuba mu boss na n'umuntu yamaberewe asa neza so ugiye rero ati ugasanga abantu bamwe mu muji barabega ata amafaranga bagira bari mu antene nabo ati twe nazoronka inoti reka dutangure kwa twa ntitubegwe zanyamwe siko muri babiri ko impuzu z'abahungu arizo za mbere zizimvye no kurusha izacu turabakobwa zirazinze nivyo rero mubegwa oya mutubwenze indi systeme kuko hajya murazizi mwabiririmbye nk'ababizi kandi rero bazi ikintu kimwe gabanya akariro ngo ya sasa rero systeme turashaka mutubwire ntiyahe y'abahungu bajya twamatubona baberewe kandi bakeye jene baza yuko mukuririmba sometimes uko bavunira akagoha abantu ikindi gihe naho hari igihe ufite intumbero kugira ngo ushira abona maybe amafuti y'abantu hama utange impanuro hajya rero kari akagohe gusa kari agaciyemo kandi sinabaza ko twabihagara ko cyane kubera bishuye nk'umukobwa mwavuze ndabishurira ivyo waberewe twabiretse hajya bavuze ngo abakobwa ngo yagutobora ingodo
mwebwe muza kudufrapa najya amastyle yo rero ari amastyle ni atuma nabo baca bagira iki What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir, c'est Bella nkuko mubimenyereye. Hama today tufite ibintu kintu gishasha cyane kitigeze kiboneka muga kigira kiboneke quand même. Tukashaka kubabwira muje kwiyabonesha kuri YouTube channel yitwa Kerusha Relaxation Voice ariyo ki RKV TV kugira muze mubone ibintu vyiza bitandukanye. Hama kubakunzi tuvuge udufilme duto haraja ko ama conseil d'amour ama love story nyene nkuko nariko ndababwira. Hama akabigerero nakahe kuri yo TV online nuko bahamagaza umujeni wese yumva afise tala mu gukina ireresi mu rurimi rwose yumva kubera bizaba ibintu biri international. Uvuga ikirundi, uvuga igifaransa, uvuga icongereza, uvuga igiswahili, urahawe ikaze cyane. Mbega mukaca mubaza ati byoca bigenda gute? Mwoca mwakura kuri zino nimero zikurikira 75 18 24 08 hamwe na 61 322 064 zirakora kuri WhatsApp no kuma appel asanzwe. Rero kaze cyane mugerageze gupartage mu bagenzi banyu kugira ngo muze mwibonere ubudasa twabajyanye. Muri aha reka ndakoresheje ikintu kimwe razi hajya rero buja sitwe mutobora ingoda cyo kimenye neza kandi ugitahura ugishire no mu mutwe. jewe ndashobora kuba mberewe neza mugabo aho duhuriye je nawe ntushaka no kumpana yambu ivyo urabizi mugabo hakaba hari abantu baba manager aba manager urumva ntimurabona urumva ntimutora ngo dataniye mufise tubayeho buja mugabo dufise imyuga itandukanye. Merci. abahungu ntangorane nibyo abahungu ndabikubwira. Reka tugende kuri kajya mwavuze ngo aba diaspora ngo tora ariko no Philbyte muri clip acaraba ngo tora umubire mugire mariage jare wari ku isoko byabimeze gute byabimeze rero bavuga ko uri kuratera inkuru zo mu muji uri kuratera inkuru zo mu muji ntuvuge question y'aba diaspora mengo ntacyo ubuvuze twegereye uyu muhungu rero yazanditse cyane ndababwira reka bari baca cyishura mugabo kibazo cya diaspora murabizi ko takikoza ko ndikari kuba doje kuvuga izo mu muji nikumana ndaza kubwira abantu resume y'indirimbo ico numvise hanini kubwira kugira uvuge aba diaspora ingene byari ngo diaspora muri he kamata bogari mugire mariage en fait ni content ivugwa cyane aha kuri Bujumbura cyane boss sinzi hanze y'igihugu ntavyo nzi parce que I never been there. Gusa kimwe cyo womenya ndazi ko nawe ushobora kuba ufise abagenzi b'abahungu muzinanye bamaze kugira ivyo bintu bamaze kugira diaspora sishaka kubirandira ko kenshi kubera hariwe na je abagenzi biwanje je abishikira kuri jewe bamaze kugira mariage c'est comme ça. Bon nukuntu je ibitubeshejeho ngaha buja ivyo hano mu muji biyumvira we mu muji naho uzi none ubu rero byabaye idiri ku buryo urumva boss ndabizi ko ari idiri mugabo kubera ntavyo ndakora jewe oya urumva ari kuntu muririmba ngo diaspora muri he kamata bogare mugire mariage. Sasa ubu rero bogare zo mu gisagara nibo babandi tuma tubona bambara neza tuko turagaruka hahandi urumva arati kamata bogare n'ababogare ntuneranye n'abantu indirimbo turayijamo ntuneranye n'abantu ndagusabye mugabo kubera niko nabandugu yangu onekana no just simuri yo ntumbero nuko basi urose diaspora nko Philbyte yagize ati kamata bogare Philbyte wewe ubona ko byotoka oya wewe tubwire kwanza jewe ko noro nawe kuri konti yiwe nawe nyene mwese muri abantu bama ku makamera abadada ba bien jewe ndoza abagenzi baba diaspora ni bien mbwa apana mariage urumva ubu rero umukobwa yawe gukunda nk'umu diaspora ntiwo kwemera mariage ko babagenzi ivyo bari vyiza na mariage wo kwemera reka tuje kwa Philbyte ivyo bintu uvuze bavyumvise je nibazande abakobwa b'aba diaspora bakunda umuziki wawe urumva agukunze nta mariage none ubaye umugenzi n'umuntu erega
everything start with friendship, right? Asante. uremera ko ari gihe byocamo ni soble. Philbyte wowe umukobwa wa mu diaspora gukunze kugira mariage Mariage d'abord aramukunze nawe uramukunze twumvikane ko mariage kwanza ni ikintu kiri serious Kandi ni ikintu cyo kwitondera. ikintu cyo kwitondera cyane hari umugenzi akarambwira kareti burya imyaka ntikonta urumva umva ni ikintu uteza kwitegurira avant tout ntukangwe n'imyaka uba ufise cyangwa iki so duko twakundanye by'ukuri yaba mu diaspora yaba umuzungu twikundaniye mwibi bihe muri mwe mwese ko muri wasike so ibi bihe n'urukundo tu Mugura vyumva neza ko akeneye mu diaspora. Wavyumvise? kandi twavyumvise ko nawe bari sawa nawe wari sawa niwe Jewe two abagenzi ni bon. Mama diaspora. Twiko turavyumva ko. wavuze ngo mwobanza Jean byoca mu nzira ni etape ya mbere okay indirimbo hariho akantu muririmba ngo mu mufuko ni zero kandi muragasubiramo kwaje mu mufuko ni zero sasa ibi bintu biri mu bahungu bacu benshi usanga ntashaka gukora ariko ugasanga yama mu kabare kujya muri bati Brarudi ngonywa kuko mwaririmbye ibintu bihari Brarudi nakura ku munwa mugabo nta mafaranga ahari amahera vahe ayo kunywa ntigera bura abakobwa bamaze kutubwira iyo tuyakura basi twahembe abahungu muyakura ayo kunywa ayo gusoma agacupa ashobora kubura bisigura gute ndakubwira ikintu kimwe nakora mbwa Brarudi ngonywe reka ndakubwira ikintu kimwe siko urazi ikibazo gihari ngaha Buja ahanini indirimbo ifatiye kuri content exactly kuri twebwe imikankara urumva turashaza turakenye muga turashaza siko hama ukacusanga ati mu mufuko zero Brarudi nayo ngo we ayo kuno ntabura siko Buja twarihaye ibintu abajene ntidushaka kwitanga mu kurondera ubuzima muga dushaka ubuzima bworoshe at the same time urumva alors que ukwibeshera ntibiba ari byiza mu buzima ukacusanga niko kwa kundi urindiriye rya jambo rica riza mu muziki iza kubwira ati diaspora murihe kamata bogari mugire mariage urumva rero ucurindira ati nawe we kugapudre fresh hari umudada nza kurungikira agapica kaga selfie kugira nawe nyine acagira effort non c'est pas comme ça ico nico kintu kwanza icambere kitwishe ngaha Buja abajene ntidushaka gukora yacu samaradi ekora akazi kusanya izo noti dukora en fait nawo wokora wewe nawo kubara akazi gasa gute nawo woronka makeyi byitwa ko ari gwawe gusa apana ibintu byo kwitarget umuporomoko abe makeyi wawe abe makuyabone siko naca dusubira inyuma rya jambo nyene icubahiro yatubwiye ni twiha akazi twiyangaje twenyene kora akazi nk'umujene nk'umurundi gute two kwiteza imbere tudashatse kuvyuka c'est ça tureke kurindira aba diaspora ngo baza kuturongora etu tuje kukivika bisa dukora ndashaka mumbwire hajya iyo murongo we kadafata uko kora uvuze ngo kurongo niko atawurarongo muri twebwe urabona ingene kontere y'amazi ingene harura ntuze ama index bisigura iyo genre rose bama barungika none biraborohera ko hari ukuntu abo tuvuge abo dukundanye usanga batuganza basanga aragushwanira ibi nibitaha none umukobwa nawe aguma arungika uramufata kujya nyene canke abafise amahera ntibafatwa kujya nyene sadimwe mu bamukundana sinzi nka Philbyte uwiwe ni gute yes wawe ni gute wowe ukunda mu diaspora wawe wowe ni gute kwa wabona Philbyte tuje kwa yabivuze abizi yemeye uwiwe ngo barakunda oya nitwatanguriza wenda ndavuga byinshi nanje okay oya gusa nibaza yuko comme hagati yacu entre nous ata muntu ararongorwa no mu diaspora nibaza ko atavyinshi tubiziko mugabo uko numvise nuko nyine usanga byarahindukiye ubunye hari ico bitangwe emancipation de la femme hari kunaba ubunye umukobwa arashobora kuja kudahaga umuhungu sivyo amaze kuza kudahaga bisigura ko ashobora gukora bijya byose n'umuhungu yahora akora ashobora no gusohokana ashobora ku ayibona bijya byose bikenewe ufite uruhigiro cyo ruhindukira niko nabonye bimeze je ndashaka kumenya umukobwa kandi iki kintu mwese anyishure
ku gatwe kiwe Ego. umukobwa akudraze n'umukobwa udraze wowe uprefera couple donc muje muri couple igihe vyagenze gute entre ivyo bibiri ashobora kukudiraga mwe basanga ni karashika no ni wa bien ni abadada ba bien arakudraze muje muri couple n'uwundi nawe wego ni mwiza ni umurondeye mugize donc uprefera couple yawe ko yoba yaciye mu nzira izihe muri izo zibiri je hari ukuntu ndi bizarre je ndakunda sometime kuba mu experience atandukanye bisigura yuko nakuze banyigisha yuko umuhungu uteza gufata neza umukobwa uteza wamukunze wamwiyegereza urabibona mugabo harabayeho iterambere muji turasirimuka abahoga nabo basigaye bagira iki basigaye baduhaga sivyo je ntibirambako mugani baza ko bibaye byose no kuraba ukuntu wakira umuntu ukuntu muvugisha kuko hajya nakubesha kugipoto birabishe urumva wo mwemerera kwera ukuntu ushaka kumufata neza ntababare byovana n'ukuntu turiko turayaga ashoboye kuntwara muri we nziza nkumva ko mbwiye tujambo bazi hajyanye kudiragasa ikintu coroshe ashoboye kubikora fresh yamwe imiti myinshi cyane yamaze kubikora fresh ni bon mwumvikanye mu diaspora nimwiti ndakwibutsa ikintu kimwe ari uwundi muntu ashaka kuza kukudiraga umukobwa maybe ashaka ko mujyana muri vibe yiwawe nyene ashaka kwinjoyinga vibe urimwo urabyumva so ni jambo just to be careful yeah eske umuntu yaja nkunda canke ashaka vibe gusa canke you understand ariko uretse ko hari n'ushobora kurondera agaca kwemerera atagukunda ari just ko akeneye iyo vibe amem ta n'umuhungu nuko nyene ndashaka kuraba ati minouche ni bien ntiyagukunze mugabo juste mugabo hari ikintu nabonye abakobwa iyo baje kudahaga iyo babikoze kenshi bicakure mugabo biri sincere cyane bicakure abakobwa biri sincere tellement simone ukuntu novyanka kuko bavyavuye kure deje abo yagwanye intambara yinshi muri we kimwe cyo no hanura no kwihanura jewe n'abandi bahungu babagenzi cyane n'abandi bameze nkaho sonera abadamu ya abakobwa n'abantu bo gusonera sana malgré tout no one is perfect gusa ni ba mama bacu n'abadamu bacu abadada ba bien mukira nka 10 oya barabizi frère by the way urakwika bavuga mu fisiyo image ku artiste si kubera bon si kurabo gusa ubu wiye donc ku bahungu siyanze ko bakobwa bashira bafata ngo je nabonye nabonye hari ikintu usubira mu buzima abakobwa nturamuhemukira numwe en fait question yo guhemukira umuntu biva ku bantu nyene umuntu mukundana canke wewe canke elle siko mugabo gusonera umuntu kwanza ni ikintu kiba kiri apart ni nka kujya okay twahebanye ni bon il n'est pas question yo kuja kono janda kwararaza rero ndakuvuge nabi oya nturi muri babandi bararaza ndaguhe yandero ukwiriye en tant qu'une femme ya cyubahiro cyawe ukwiriye okay abahungu bacu ni sawa reka dusire mu muziki gato ya Philbyte ubwo muri mu ndirimbo kandi zica ziba ama hit song uko biri kose ni indirimbo duca twumviriza rimwe tukoma tuzumva iki mu mubare biga nk'umu DJ uri muri Rantan DJ kuba ugumuvugwa uguma donc uboneka mu mahit abari mu gisagara hari ico vyongereza Rantan DJs of course nibaza ko hari ico vyongereza Rantan kubera visibility bisigura yuko ahari ko nijya naguciriyemo hari kuntu heze cyo mva ngo Rantan DJs akantu nayo kugakuramo tekana inzigo urumva hari ukuntu Rantan twaripanze ku buryo ahari umwe haguma hariko haravugwa na Rantan at the same time uti gute urazi ko bonye Philbyte umutwe warumva ko ari Rantan wanashaka kenshi no ku niyo barampamagaga ati Philbyte muri Rantan yego naze no be nuko nundi nuko so twege muri twavyisanzemwo twarabikoze uko birakunda hama n'abarinzi tubikoranye nabo nyene nacho biba bibatwaye mama we bujavire ni so aparo umuhungu karavuga ko ari gukora waciye he kuza nga waciye he aparo umuhungu karavuga iyo nzo gukuramiza urakuramo ihibwa man urakura ivyo gukuramo ngo Rantan ngo ukure mu ntumbazi ngo kajya ka Rantan kajya ga signature nakabye karataze karajya ndavuga ko kuguma mu ndirimbo ni bon so ni ibintu nyene bimeze uko
naka visibility ka bien ubaho cyane cyayoza nk'umudirimbo mvuga ati Magic TV gusa naho tutavyemera mugabo arabizi arabizi naho tutavyemera downtown irabizi mureka kuvyemera ariko mubibona abandi batavyemera ariyo ryajambo bavuga ati wanka wemera hari abandi bavuga ngo bafise abafana b'abakobwa gusa ivyo tuzobigarukako reka twigire kwa izi dusure ku ndirimbo kwanza indirimbo yanyu yashitse mu gisagara nkuko nyene muvuga ati Bujavile ni so uko yakiriwe ego yakunzwe abandi batangura isaniyi aho ariko aravuga yuko ishobora kuba ifise ibintu bisa niya pole ni izindi ndizabo hanze mugabo ariko aravuga pole ya hike mwebwe mwabibonye gute muvyumva gute genre bashobora kuba bihenze hehe abantu bashobora kuba bariko aravuga ivyo bintu je nibaza yuko cambere na mbere iyi ndirimbo itakunzwe nibo isanisha n'indirimbo runaka canke inye canke ijya indirimbo ya Rock ni ya bien seko yego mugana content simwe ibintu naririmbye jewe n'ivya Rock yaririmbye bisa n'umudiho BPM simwe siko so indirimbo ya Rock ni nziza nagwanje ni nziza so kandi abafana baryoherwa n'indirimbo zose twabahaye y'abagwacu zose zibaryohe kandi ikintu kimwe no bwira abantu yuko zikintu abaho amakommentaire ari muri positive n'andi ari muri negative mugabo yose byose hamwe ni promotion y'indirimbo merci ego nawe nta kindi worenza ko kuri ico kintu donc indirimbo rero urumva twarayisohoye yaragizwe ko amakommentaire nkuko yabivuze negative positive byose turavyakira ça fait partie du jeu hama twege en tout cas uko biri kose plus uko bavuga indirimbo plus niko bayiha power plus niko bayipromotinga so keep talking about the music keep talking about barashuhiwe pole it's okay zose ni sawa gusa ico no bibutsa tu nawo gira bad negativity canke positivity gusa ubandanye streaming indirimbo yacu ndagusavye ja kuyiraba kandi cyangwa je no kuraba nimba ivyo bavuze ari ivyo agumado ama views hose gusa twese duhurire muri Bujavile yuko aba batipe na hack bose bafise ico bahuriyeko cyane mwijabe Rock is my brother Rafi Boy entre ijya video yanyirimwo ba Rafi Boy na tunze kiriya ikintu ciza hari ubundi bucuti musanzwe mufitanye usibye ko arabo mwijabe n'umuziki hari ubundi bucuti musanzwe à part la musique n'abantu twakuranye muri quartier tuba mwibarabara rimwe mwibarabara rimwe ucume ngo bari mwibarabara canke kwibarabara rimwe nivyo ntaje Bujavile na so Bujavile na kajembe gete urumva so kuri jewe Rapi Trezo Rock n'umuryango kuri jewe c'est la famille quoi vraiment big up abana bo mwijabe en plus n'aba producteurs bakora indirimbo zacu ni wa wundi nyene X Factor by the way Rock ni nzamukorera ama beat K the Great urumva ko dufite aho duhuriye henshi so tuzumva ko mu muziki tuko turashira ingufu twese kugira ngo tu muziki wo kuri ni vibe hapana umwijabe Bujavile oya tugarukiye hafi inspiration ni zimwe so twogeza no mu Kayanza hose Kayanza hari aho ni danje so ndabashimire basha mwakoze cyane kuza muri Magic TV mwakoze cyane kudutumira naho mutadu n'umunsi mwatuzimanye vraiment mwamutuzimana aya madate ni so ana turakenya vyata Bujavile umufuko zero jewe umbiriza iyi content hose nawo yinyikira hose iradukora hose irimo so merci beaucoup mwakoze amani mutama ubuki kuri YouTube niho muyisanga indirimbo ndabashimira namwe mwadukurikiranye kuva mutangura gushika duheze merci beaucoup mwandaye supporting umuziki w'u Burundi ciao